Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV igushikiriza amakuru, ibiganiro n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nyemerera nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri w'igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nguhe mwaramutse neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Tanzania ndetse na Kenya. Mwese ndabahaye ikaze nanabakingurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho. Ndetse yewe namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi nko mu bihugu bigize umugabane wa Afurika, mu bigize umugabane wa Buraya, mu bigize umugabane wa Amerika, mu bigize Australia, mwese ndabahaye kaze. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya kurungika bikagushikako umwanya ku mwanya ku gihe kandi kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Umurwi CNIDH woba ugiye gusubira kugabanywa amapete? Intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe gutanga amakuru hajanye n'agateka ka zina muntu mu Burundi ntigomba gusubira kumva havugwa CNIDH, umurwi ujejwe agateka ka zina muntu. Kubw'uwo mutegetsi wa ONU, CNIDH ntukiri umurwi wigenga kandi ataho wegamiye, kandi wategerezwa gutakaza ikibanza ca mbere ikibanza gitangwa na ONU ku mirwi yerekanye ubwigenge hagereranijwe n'intwaro ziba zihari. Uwo murwi wagirizwa urisigura. Inama y'agateka ka zina muntu yaragize kuri uwu wa gatanu ikiganiro n'intumwa idasanzwe ku bibazo by'agateka ka zina muntu mu Burundi, ariwe yitwa Fortune Gaëtan Zongo. Uwo akaba yarerekanye ko ivyo uwo murwi w'u Burundi waranguye ari bibi. Intege nke z'inzego ziracibonekeza cane. Intege nke zituma biba ibikoresho vyo guhonyanga agateka ka zina muntu. Gutyo rero turarajwe ishinga no kuba hatabugenduzi nyabwo buhari bw'igendereza ry'igihugu mu ntumbero yo kugenzura neza ibijanye n'agateka ka zina muntu. Uko akaba ariko bibonwa n'iyo ntumwa idasanzwe. Hari abenshi bahohotewe urwo rwego rubigizemwo uruhara, bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu canke kuva mu mirwi y'abagwanyi bijana ku vyaha bidatomoye bituma abantu bibaza vyinshi kandi ntibiteye ingorane kuri leta n'abanyagihugu. Ivyo nibivugwa na Zongo, hakongera ko akenshi abantu benshi bakorerwa ayo mabi akenshi baba bariko bakora ibikorwa vya politike n'ikibano bizwi. Icongerako ingorane nyinshi ziva ku ntege nke z'igisata c'ubutungane. Uko akaba ariko amenyesha, akadondagura cane cane ubukene bw'abakozi canke ukwivana kw'abategetsi mu bijanye n'ubutungane. Ni nkenerwa ko igisata c'ubutungane gisubiramwo kikagira umwihwezo ku bijanye n'uko gikora n'akamaro kaco. Uko akaba ariko bibonwa na Zongo. CNIDH mu gacerere. Iyo ntumwa idasanzwe iranegura cane agacerere k'umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNIDH. Ikiboneka nuko ivyegeranyo n'amajambo uwo murwi ushikiriza atahandi bivugirwa hatari mu majambo y'abategetsi. Uko akaba ariko iyo ntumwa idasanzwe igaragaza umubabaro, ikibutsa ko mu biganiro ku Burundi ku wa gatandatu mukakaro uheze imbere y'iyo nama, uwo murwi wari wemeje ko mu mwaka w'ibihumbi 2022 ushira w'ibihumbi 2023 ibijanye na politike vyari bishimishije, ko imigambwe yakoze yisanzuye. Amajambo nk'ayo mu gihe imigambwe, ibinyamakuru n'amashirahamwe yigenga bitotezwa, bituma biboneka ko uwo murwi udatanga vy'ukuri uko agateka ka zina muntu kifashe vy'ukuri. Uko akaba ariko bibonwa na Zongo. Icipfuzo ca ONU kuri ivyo, ONU ishaka ko uwo murwi usubizwa hasi. Nsaba urunani mpuzamakungu rw'amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu gusubira kwiga urugero rwawo mu ntumbero yo kugira ngo uwo murwi wisunge amategeko agenga inzego z'igihugu, mu ntumbero yo kwisunga amategeko agenga inzego zijejwe guteza imbere no gukingira agateka ka zina muntu. Uko akaba ariko Fortune Gaëtan Zongo arangiza avuga. Iyo ntumwa idasanzwe si wenyene.
amashirahamwe mvamakungu n'ayo mu gihugu hagati ajejwe agateka ka zina muntu arashigikiye ico gisabo. Itangazo mu buryo bw'ijwi rya Fiacate rishigikiwe na CCPR Centre Defend Defenders East and Horn, OC Africa Human Rights Defenders Project, International Rehabilitation Council for Torture Victims IRCT ndetse na OMCT Organisation Mondiale contre la Torture ryaratanzwe ku cicaro ca ONU kijejwe agateka ka zina muntu. Akarorero, Akati Burundi yaharuye kuva muri Myandagaro 2022 gushika muri Myandagaro 2023 abagandaguwe 228, 234 bahagaritswe ndetse n'abagera kuri 73 baborejwe igufa. Muri ico kiringo nyene Ligue Iteka yaharuye 168 bakorewe amabi afatiye ku gitsina, nayo ku bwa Focode mu mwaka w'2023 ivyo guhagarika no kunyuruza abantu vyarasubiriye kuva muri Ruhuhuma vyiyongera gusumba muri aya mezi aheze. Nguko uko bariko barasigura icifuzo cabo. Amashirahamwe yateye umukono kuri iryo tangazo harababazwa nuko CNIDH hataco iriko irakora imbere y'uko kuntu agateka ka zina muntu kariko karahonyangwa, hagasaba ko usubizwa hasi ugatakaza icicaro ca mbere c'imirwi yigenga koko. Nivyo basaba. CNIDH irisigura rero. Kubw'umukuru w'umurwi CNIDH, umurwi wiwe warakoze ivyo ushobora. Turiyamiriza amabi afatiye ku gitsina, ugupfungwa vy'agasakisaki kandi ridakurikije amategeko, ugutevya guca imanza mu gisata c'ubutungane ari nazo ngorane nyamukuru. Uko akaba ariko bisigurwa na Sixte Nimuraba, umukuru w'umurwi CNIDH. Arangiza agira ati CNIDH ibandanya ikora mu ntumbero yo gukingira agateka ka zina muntu, igasaba leta kubahiriza icivugo c'uko umwidegemvyo ari wo gushira imbere ko gupfunga umuntu vyokorwa mu gihe ibindi vyose vyanse, kurekura abapfungwa bapfunzwe hadakurikijwe amategeko canke barenganywa. Ivyagiriji vya Gitega. Kubw'umukenyezi aserukira Uburundi Geneve, uwajejwe gutanga amakuru muri ONU ahubwo akorera abagwanya leta y'u Burundi. Igihe yita CNIDH n'abayigize ko itizewe mbere iri munsi ya 2012, ico kitwigisha iki ko igihugu kitanamutumye? Ninde amuvugira mu matwi? Ni ikihe vyotubwira mu gihe iyo ntumwa idasanzwe ya ONU ivugira umugambwe umwe utavuga rumwe n'ubutegetsi, mu gihe Uburundi bufise imigambwe irenga 40? Kubera iki hafitiye ishari umugambwe uri ku butegetsi? Yotubwira ikirushirije co gukorwa? Uko akaba ariko Exa Nkerabirori yibajije imbere y'inama ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu. Akahise kugira ngo CNIDH ironke igihagararo ca mbere hari habaye ibiganiro nk'ivyo nyene mu myaka 6 iheze. Muri Rusama 2016 ONU yari yatanguye icigwa kidasanzwe kijanye n'igiharuro ca CNIDH bisabwe na FIDH, urunani mpuzamakungu ruharanira agateka ka zina muntu, hamwe n'ishirahamwe riri muri urwo runani mu Burundi, Ligue Iteka. Ku bwa FIDH, kuva muri Ndamukiza 2015 mu ntango z'uruhagarara mu Burundi, CNIDH yari yarondeye gufata ibisanzwe mbere no kugira agacerere amabi akorwa n'ubutegetsi. Umukuru w'uwo murwi yaragerageje gucafuza amashirahamwe yigenga na cane cane mu ntumbero yo kuyabuza gukora igikorwa co gukingira agateka ka zina muntu. CNIDH kugeza ubu ifise igihagararo yaciye imanurwa ishirwa ku rugero B. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zarabonye ko utubahiriza vy'ukuri igikorwa cayo co kuba urwego rwigenga runaharanira agateka ka zina muntu. Imyaka 3 inyuma yaho, muri Rusama 2021, umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNIDH warasubijwe ku rugero A, urugero rutangwa na ONU ku mirwi y'igihugu yerekanye ko yigenga bivanye n'ubutegetsi buhari. ONU yari yagabishije uwo murwi w'u Burundi iwusaba kwiyemeza gukora neza amabanga 3 yawo, ariyo gukingira, guteza imbere n'igikorwa co kugenzura ibijanye n'agateka ka zina muntu. Hasigaye ko ONU ikora amatohoza yayo hanyuma ifata ingingo mu kiringo kitarenze umwaka umwe.